Ku bakunzi banyishu meza ndabaramukije bivanye naho muri mwiriwe canke bwakeye ndabakunda cane hama nikuze John nkuko musanzwe mubizi ndi hano kandi imbere ya kamera ndabipfuriza umunsi mwiza umunsi mwiza kandi ndanezerewe kandi kuba nagarutse hano imbere ya kamera. Inyuma ya kamera naho murabizi nkuko bisanzwe hari Benisha umukameramani mushasha no munsi yacerewe ku kazi ntiyashitse kare, atafise umukameramani mushasha duheruka kwangaza mu kazi naho ataratangura kubikora neza cyane nka Benisha. Benisha amaze kuba inzobere, Beni big up sana. So rero uno munsi naje ngaha anya abakunzi ba cousin abakunzi banje kandi ndabibutsa yuko ejo ariho munsi nzovuka Ruseze nejo ndavyishimiye cyane ni anniversaire yanje. Hama rero ikindi kintu kimwe nashaka kuvuga ku vya Ntare murazi yuko Ntare yari mwene wacu, Ntare muramuzi, yaramaze igihe agwaye. Ntare wa mukunzi wanyu mwari musanzwe mukurikirana muri Inyishu Media, Ntare wa wundi mwari musanzwe mukunda cyane, igihe cyose yahora abaha ibiganiro vyiza, ibiganiro bimeze neza, mwama muvuga bamwe mwaramutuka abandi mukamuvuga neza, ariko nta kibera ubusa. Ivyose turabishimira Imana. Rero ivyashikiye Ntare mwese ngira ngo murabizi, mwarabonye iba byabaye kuri Ntare vyarashitse aragwara. Ntare ubwa mbere yararozwe ariko uno munsi si ivy'uburozi, sindabizi ko ari ivy'uburozi canke iki gusa, ariko Ntare mwarabonye twaragiye no kumuraba aherutse kuva mu bitaro, Ntare atameze neza. Rero ibintu byose ni umugambi w'Imana. Rero nivyabaye kuri Ntare gushika kuri uno munsi tubifate nk'umugambi w'Imana. Byose rero ni ivy'Imana, tuvyakire nk'uko bimeze yaba bibi canke vyiza. Rero ni ivy'Imana. Nico ndakunda gukoresha iryo jambo, bitangwa n'Imana byose. Rero abakunzi ba Ntare, abakunzi ba Inyishu Media, uno munsi nashatse kubashikiriza rero kino kintu uko muri buvyakire bizoba ari uko nyene. Ndazi neza ko hari abari bamukunda cyane Ntare, hari abari bamunezerererwa banezererwa ibikorwa vyiwe, bakunda ingene Ntare yahora akora. Ariko uno munsi rero ngoma ndabaha inkuru ya Ntare uko iza kumera kose. Ndabasabe abihangana mwihangane, abanezerwa munezerwe, kubera ko umuntu akundwa na bose. Umuntu wese atora ico ashaka. Rero umuntu wese urumva reaction y'umuntu iza kuvana nuko umuntu yakira ico kintu. Rero bakunzi ba Inyishu Media nkuko mwari musanzwe mubizi, Ntare yaramaze igihe kirekire agwaye. Nyimba mutari mubona mu kazi, nyimba mutari mubona ibiganiro vya Ntare, mubona cousin ari wa presenting ibiganiro gusa, mubona Nice ari waboneka naho yahora siba nawe ne rimwe wewe gusa, ariko nawe yagerageza kuboneka. Rero Ntare kuri uno munsi ijambo nashaka kubabwira Ntare bakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije bivanye naho muri mwiriwe canke bwakeye ndabakunda cane. Hama nikuze John nkuko musanzwe mubizi ndi hano kandi imbere ya kamera ndabipfuriza umunsi mwiza umunsi mwiza kandi ndanezerewe kandi kuba nagarutse hano imbere ya kamera. Inyuma ya kamera naho murabizi nkuko bisanzwe hari Benisha umukameramani mushasha no munsi yacerewe ku kazi ntiyashitse kare, atafise umukameramani mushasha duheruka kwangaza mu kazi naho ataratangura kubikora neza cyane nka Benisha. Benisha amaze kuba inzobere, Beni big up sana. So rero uno munsi naje ngaha anya abakunzi ba cousin abakunzi banje kandi ndabibutsa yuko ejo ariho munsi nzovuka Ruseze nejo ndavyishimiye cyane ni anniversaire yanje. Hama rero ikindi kintu kimwe nashaka kuvuga ku vya Ntare murazi yuko Ntare yari mwene wacu, Ntare muramuzi, yaramaze igihe agwaye. Ntare wa mukunzi wanyu mwari musanzwe mukurikirana muri Inyishu Media, Ntare wa wundi mwari musanzwe mukunda cyane, igihe cyose yahora abaha ibiganiro vyiza, ibiganiro bimeze neza, mwama muvuga bamwe mwaramutuka abandi mukamuvuga neza, ariko nta kibera ubusa. Ivyose turabishimira Imana. Rero ivyashikiye Ntare mwese ngira ngo murabizi, mwarabonye iba byabaye kuri Ntare vyarashitse aragwara. Ntare
ubwa mbere yararozwe ariko uno munsi si ivy'uburozi sindabizi ko ari ivy'uburozi canke iki gusa ariko Ntare mwarabonye twaragiye no kumuraba aherutse kuva mu bitaro Ntare atameze neza rero ibintu byose ni umugambi w'Imana rero n'ivyabaye kuri Ntare gushika kuri uno munsi tubifate nk'umugambi w'Imana byose rero ni ivy'Imana tuvyakire nk'uko bimeze yaba bibi cyangwa vyiza rero ni ivy'Imana nico ndakunda gukoresha iryo jambo bitangwa n'Imana byose rero abakunzi ba Ntare abakunzi ba Inyishu Media uno munsi yashatse kubashikiriza rero kino kintu ko muri bu byakire bizoba ari uko nyene ndazi neza ko hari abari bamukunda cyane Ntare hari abari bamunezerererwa banezererwa ibikorwa vyiwe bakunda ingene Ntare yahora akora ariko uno munsi rero ngoma ndabaha inkuru ya Ntare uko iza kumera kose ndabasabe abihangana mwihangane abanezerwa munezerwe kubera ko umuntu akundwa na bose umuntu wese atora ico ashaka rero umuntu wese urumva reaction y'umuntu iza kuvana nuko umuntu yakira ico kintu rero bakunzi ba Inyishu Media nkuko mwari musanzwe mubihizi Ntare yaramaze igihe kirekire agwaye nyimba mutari mubona mu kazi nyimba mutari mubona ibiganiro vya Ntare mubona cousin ari wa presenting ibiganiro gusa mubona Nice ari waboneka naho yahora siba nawe ne rimwe rimwe wewe gusa ariko nawe yagerageza kuboneka rero Ntare kuri uno munsi ijambo nashaka kubabwira Ntare wa Ntare wanyu wa Ntare mukunda wa Ntare mwese mwari mwiteze wa wundi yabakora ibiganiro bamukubita bamfata uko bigombeye Ntare ngo yagarutse ku kazi bakunzi ba Inyishu Media Ntare ariko aratwenga Ntare aranezerewe Ntare bite Jemeze neza umeze neza ndameze neza abakunzi ba Inyishu Media muri good muri fresh muri power jemeze bien sana kuze so Ntare yagarutse ku kazi ndibaza bari bagaze gutinya sorry Ntare bite bagira ico ubwiye abakunzi ba Inyishu Media baragukumbiye imbere ya kamera kuri microphone banzu ifate gato abakunzi ba Inyishu Media meze neza ndabakunda cyane murabizi muri abantu banje muri abantu munyama hafi muri abantu twamana munkurikirana igihe cyose rero jino munsi rero numva nishimye cyane kuze n'abakunzi biwanje bankunda no kuri mwishime kuko nayimaze igihe ndemvye namwebwe murayibona kagahuzu ntikakinkwira nka kwa kundi karandoka so Ntare rero bari musanze muzi Ntare namugarukanye imbere ya kamera abakunzi biwe abakunzi bacu abakunzi badukurikirana munezerwe celebration rero izobejo rero kubera ko weekend yatangwe no munsi kubera biko twacari ku kazi rero celebration ndabasaba izobejo kubera ko Ntare yaje kandi nizere neza ko ibiganiro bigiye gutangura Ntare vyavuye kuki warugwaye iki soje kuno nagwaye natanguye fatwa ndi ku kazi fatwa ndi ku kazi urazi ibintu by'ingwara ariko je ndavugana rije yizi ingwara je nta ngwara na ingwaye mu muhogo kwanza bwa mbere na mbere abakunzi ba Inyishu Media na ingwaye mu muhogo araza ubuntu bw'ubukomere soho yijwi narababara mvuze cyane narababara rero ico bisaba ko ngira gute ko nihangana kugira nze manze nkire naragiye kwa muganga ndagenda kwa muganga baranshiramwe mu kintu ciki appareil kiraho baramurika ari kumurika baramurika no muri bayita gorge baramurika no muri gorge baprojecte bararaba basanga indani hari anya hari ubuntu bw'ubukomere rero baca baragira gute baca barazana ibintu barankoropa kwa muganga barankoropa yana nikatoka damu yani naravuye amaraso hajya anya mari misi ntajya inywa gusa utuntu turyoshe nyene tubibona akanani agacayi katangawizi ubuntu bw'ubuyi abandi bavugana urukoma nibyo bintu nagumanywa kandi nararonse abakunzi bambaye hafi baguma baza kundaba tuvisite twahana ndabibashimiye cyane mwarakoze so bakunzi ba Inyishu Media rero uno ni Ntare kandi musanzwe muzi Ntare rero Ntare ikintu kimwe dushaka kumenya abakunzi ba Inyishu Media bashaka kumenya nta kibera ubusa cankwe nta cizana rero nta nicica iciyica niko bavuga se
iki Voilà, ikirundi jewe vraiment ikirundi Donc, sikirenga. mu bisanzwe ushatse kuvuga nta kaburimbo Voilà, mu kuboko. Nta kaburimbo. So mbwira vyoba vyavuye kuki? Woba uzi impamvu, woba uzi icatumye umera uko onya kubera ko abakunzi ba Nyishu Media bamye bibaza ntare ari umuntu akomeye, ari umuntu Anjine yagute Anjine umushira hasi kujya kose. Sindavyumva na jewe byarangoye gutahura. Yego. kuze je nanje vyarangoye gutahura nkuko nyene ubivuze kubera nagiye kwa muganga bambaza we nta bintu bikanyunywa ndavuga je vraiment ibintu bikanye urabona mu gisagara hari izuba ryinshi sometimes turanywa amazi akanye canke tukanywa udusoda dukanye ngo yanga pani ibyo ngo nta bintu bikanye cyane ndasubiza ubwenge inyuma ndiyumvira ikintu naba nariye ndibuka ko hari merecredi umunsi uraho nagiye gukora ikiganiro ariko cha duhura n'ujya mukobwa yitwa gute tujya dusanze dukorana ujya yaje ni nice rumva aca mpijya barafu akanuzi ya barafu rero je ndavuga none je umuntu anguriye barafu je ntidusanzwe tumenyeranye mu bintu byinshi cyane ndavuga iyi barafu nanse kuyijya za kuvuga namugayiye bionekane bire amabifu mu kazi lakini mikajikaza kasema kama ni uzi ya barafu ya 5 acha tu mini ishike nikure asione kama niko ntabone ko mfise ngo namugayiye ntibibaze ko nakugaye nandi ko ndandikira umuntu nta kimwe je niko ndasigura hari yambajije ndavuga ati je ibarafu rero yampaye je ndayige kubera ntavuze kuvuga ngo namugayiye ngo ndamuhaye ngo ndamuha ikintu kubera hari ukuntu ku kazi akunda kunzanira ubuntu bw'ubuji sindabumwe nkavuga ibe bimukunye urumva acangurira ibarafu acantega umutego ndi kumwe n'abandi bantu ndayitora ndayige kuva ngiyo barafu kuze hari kwa gatatu kwa kane navyutse mu muhogo numva ibintu bifunganye nikasema ibi ni vitu ya kawaida nikaenda jere sinzi iyo barafu niyo yankwegeye gushikiza isaha indwi yose kubera ande nice yanguriye barafu so bakunzi ba Nyishu Media rero jewe aho onye hacazamwo code sinumva nahise aguha ibarafu ntaruciye ruraremvye Anjine yari imaze kwigira yari yarigeze kugubwira ibyo bintu je ntabwo nigere ngwara kuva mvuka nganjine je na mama wanje sinzige mwaje haya ko mwamubajije baravuga none umwana wanje nta Anjine yarigera gwara hari ibintu bakunda kwita mu Burundi ni wacu mu Burundi avuga ngakarato ngagafunga ngo ngikirimi ivyo bintu je ntivyigera bimfata je ngwaye ingwara ngwara ni malaria so nayo si malaria yigeze imfata shafatwa na Anjine kubera akabarafu ka 5 nguriwe n'ujya mukobwa rero bino birateye amakenga abakunzi ba Nyishu Media birateye amakenga ntare gusa ari akantu mvuze rero je numvise none ujya anya kubasa no mujene ujya ni mama wawe kwere kumenga aracari muto canke ni sister wa oya nyene ega je nubwo mbona uko nyene sinshaje nare yawe oya nare wabi kabisa nakubarire twigaba abamama bo mu gisagara batandukanye n'abamama ba ruguru kubera umumama wa ruguru hari gusanga afise imyaka mike mugusa mubonye taye yiwe ukacubona arashaje kubera iki hari anyafise ibikorwa byinshi akora bimuruhisha mugino mu gisagara aguma acopora umukeke muri Tanganyika barovyoshikira ngaha mu gisagara aba yasimbiye ku isoko kugura urumva mugo kugira uzubona umuntu ngaha mu gisagara yagiye yarakomvaguritse mama yangu ntuzomuronka abashaje cyane hama ikindi kintu je nashaka kukubaza ikindi nari natinze gusa uvuze ko ujya ari we mama wawe hari ikiganiro nakoze nyene ngiye gukurondera iwanyu mpura nundi mama wawe ujya naramubonye ashaje cyane avuga ngo kajyana gahungu kanje ujya anye rero ujya ni vya bindi bavuga rero abantu babavye bagenda bakurikirana urumva ibi vya bindi rero bavuga abantu babavye bagenda bakurikirana so rero je narakubari ujya munsi musanga muhira ndavuga abantu twige biwacu turasa tugenda turafitaniye akantu kagashusho urana ujya mu mama mashe musanga ya nagiye numva nasi gashango barasa cyane ariko rero ujya wundi mu mama rero ujya anye bage barabonana na boss wanje ujya gusabira n'ikigongo kwigaruke rero ujya rero ni mu mama rero je nakuriyeko tuvuge ko yoba ari nkanyo kuba yashaje cyane ujya ni nkanyo kuri wawe byose ujya anyabyara papa wanje rero je kubera hajya rero niho nakuriye urana abantu twakuriye ko banyo kuri wacu duzakubasimba dusimba mu mwonga tubazanira utuzi tugira gute ujya yarangabiye n'impene zishika kuri 6
avuga uje umwana wanje nkunda n'uyu ntare Okay. kubera iki naragamburuka cyane Mm. antumye kuvoma naba nagiye Yego. ngarutse akaja avuga ijya mpeni iri hajyana iwawe Mm. antumye kandi undi munsi itijya yindi nayo nyene ni iwawe urumva abantu bose impene zose yarangabiye urumva nawe kumwita mama none ibyo bivuze Urumva icyari kintangaje nuko waratubwiye undi mama wawe kandi nundi yatubwiye ko ari mama wawe n'ababanyi kandi bari bazi ko ari mama ari niwe batwetse ngo ujya niwe mama wa ntare rero aho cyo nce ntahura nuko umwana umuvye bavuga gute umwana suumwe yego urumva icyo nce ntahura kumbwiye ko ari nyokuru wawe nca ndavyemera kubera ko naragamburuka cyane kera yego birumvikana so hajya anyopfuma buri kindi hakambura jewe hajya ari kubabarira kandi urabona byarakoze bose cyangaruka navuga kandi rega urabona na boss wacu n'umuntu w'ibigumbagumba ahubwo usanga nabajya ababanyi banyu batweretse nyokuru kugira ngo aba ashobore ku influencer oya bizi bake ko atari mama wawe hariya hajya mwansanze mba hajya hajya mu Carama kwa mama wanje haya nawe mwagiye kumusanga ujya mu nyokuru w'iwanje ana uriya bahari ya ruguru mu Kamenge kubera je papa wanje avuka mu Kamenge ndavukira mu Kamenge hari iwacu mama wanje nawe aba mu Carama rero hajya mwaje kunsanga mu Carama rero nyokuru wanje nawe abaye hariya mu Kamenge cyo gituma rero yagiye arababarira kujya anye kubera je nanje nakuriye mu Kamenge hariya kwa nyokuru ngiye hariya muhira mu Carama nagenda yo nyene sometime urabona nyene abana bo mu Carama usanga twimereye bien so bakunzi banyishume ndabashimiye cyane rero wabona gusa nanje no ayakanogoma nongereye ko ngaha nyene ko kurangiza abakunzi banyishu media icambere cyo muranzi je ntare nari umuntu yabayeho mu buntu bwo kukubagana cyane nza ndasindira abantu munyita ikiburandero munyita amajambo atabereye gusa je gushikiza isandi umuntu ari ku murongo ari ku ndero kandi nje nga anye nkuko mubona nakize nje nga kandi kubabandaniriza ngiye kubaha ikirori ndabemereye ngiye kubaha ikirori mu biganiro nzoza ndakora vraiment kuze tawapatia show so bakunzi banyishu media ndabona ndiko ndihuta ngira ngo mabako nguma kuri telefone ari umuntu ariko arandondera ngira ngo agomba ampe urusaku rundi so bakunzi banyishu media nirabibutse guhanura nice izo barafa zaratanga zigwazana yanjine abarimo point d'interrogation yariyo kabaza ngaho najengiye gutinya so abana ba mu gatunguru bubahwe so bakunzi banyishu media ndabashimire cyane ciao Benizi Nyakame.